Mwaramutse, hari ikintu nabonye umenga ni ironike mu Barundi, ikintu cigihe usanga bafata ubu bwoko nk'ikintu ca tabu, umuhutu, umututsi na cane cane ubwo bubiri, ugasanga uvuze uti umuhutu umuntu gosiga kuvuga, uwundi yavuze umutu gosiga. Boje novuga ko ivyo en fait ni nka trauma y'ivyo twabayemo, yuko abahutu n'abatutsi bagiye baricana. Mu bindi bihugu vyose vyo muri Afrika, kumbere no mu bindi ndaja kubivuga, harimo ibintu vy'amatribu. Sinja kuja mu bintu vya anthropologie, tribu, ethnie, clan, ivyo birabaja. Nkoreje terme tribu, kumbere ndaja kugigaruka ko definition muvuga. Ayo matribu usanga ari ubwoko bwinshi, ha muri Kongo baza kugira mimi mufurera, sepa munyamulenge, mukigize gute, mubembe. Waje muri Kongo, muri Tanzania amatribu menshi cyane, muri Zambia amatribu menshi cyane. Abo muri Zambia aho munahuye umenga nico banza kukubaza mu butundu bwanje, muri bwoko buhe. Bo Zimbabwe ntibikaze cyane, mubwo nyine amatribu novuga abiri y'abandebere n'abashona, abashona nibo benshi, abandebere ni bakeyi. Hanyuma muri South Africa niho vyibonekeza hari amatribu arenga 10 na national anthem ururirimbo rw'igihugu rwonyene rurimo amatribu indimi 11, donc vyiboneka ko harimo amatribu menshi, ariko usanga ntibayahisha de ntibabipfa. Nk'akarorero no muri bagiye batwara, haratwaye na Mandela nibaza ko ari umukosa, hatwara wamukurikiye Mbeki nibaza ko ari umukosa nawe nyene, haza witwa Halima Motlanthe nibaza ko ari umusutu yatwaye gatoyi, hanyuma haza Jacob Zuma yari muzuru, hanyuma ujya mugabo ahari ubu nibaza ko hari ubundi bwoko kumbure umuvenda ibintu nk'ivyo. So iyo hageze mu matora ivyo ntibijamo, suko kwi Burundi nta kintu na kimwe bagabura kurikije ubwoko, ni juste ubwoko buraho comme identité culturelle, identité kumbure linguistique, ibintu nk'ivyo kumbure regional aussi, mais nta kintu usanga ariko bakoresha ngo yuko ari mundebere tumurenganye, ubu ko ari nkewa z'abasoto tubarenganye canke ibintu nk'ivyo. Donc ubwoko mu bindi bihugu barabuvuga openly. Mfise abagenzi bo muri Philippines aho nabwo bavuga tribu en fait, mugabo bafite indimi nyinshi. Iyo ba Filipino babiri bahuye bakoresha icongereza ko babaye koloni y'abanyamerika, mugabo kome nk'abarundi bari comfortable mu rurimi rw'iwabo. So iyo babiri bahuye baca batangura kubazanya uva hehe. Kenshi na kenshi ururimi rukomeye ni Tagalog ruvugwa mu gice cya Manila n'ahegereye Luzon area, hakaba n'uruvugwa epfo Visayas, Mindanao bita Visaya cyangwa Cebuano, Seroroka, nabo bahuye baca bataga Tagalog ou Cebuano. Ahanini intention si kugira ngo batangure kubagwana, kugaburana, ni kugira ngo yumve ururimi ko botangura guswitchinga uvuge mu rurimi lokale rw'iwabo, kuko nigo ruborohera. Nta bintu vyo kubagwana aba agamije ibintu nk'ivyo. Ariyo mpamvu vuga donc mu Burundi burya tugira isoni, tugira ibimwaro, kubera tuzi uvuze umuhutu, uvuze umututsi utangura kubona amaraso, utangura kubona inkoho, utangura kubona imihoro, utangura kubona gukumira. So malheureusement on ne peut pas refaire l'histoire, vyarabaye vyamaze kwiyenkima mu mutima y'abantu, mugabo jewe mbona ni ibintu bisanzwe, nta kintu cyo kugira isoni kiretse hari ikintu umuntu yiyagiriza. Ari naho uza wumva abantu bagira mu bintu vyo kukina mentale, gymnastique mentale, ngo yangu urabona ngo abatutsi ngo n'abahutu ngo samoko ngo ni classe sociale. So what? It doesn't matter. Classe sociale nazo nyenye zibanye nabi, ziba zibanye nabi. Et d'ailleurs atrocité menshi yabaye, sinavuga ituma abantu bize bavuga ico kintu, atrocité menshi yabaye entre les classes sociales. Uravye la révolution américaine, ntabwo bari abazungu n'abandi bantu bundi bwoko, bari classe sociale. Révolution française agira ama classe sociale, la révolution bolchevique agira ama classe sociale, la révolution russe plutôt chinoise agira aba classe sociale. Ntuzeye même les Khmer rouge Cambodge bicana ahanini yari ama classe sociale. So no ntusuye kuvuga ngo classe sociale ngo cavyoroha, ikintu kibi si definition suko mwamye musa ivyo ikibazo nuko mwicanye, nuko mufite ivyo mwiyotsa, ekanishiremo nuko twicanye, nuko dufite ivyo twiyotsa, that's it. Cyo tuma tugira gymnastique mentale. Urabona definition ya tribu n'abantu basangiye badasangiye ururimi, says who? Iyo definition abantu bayikuyeho kama abantu je
iyo definition nta hantu na hamwe yanditse, okay? Definition ijambo ama definition ashika nka 5-6 harimo ama definition vulgaire, harimo ama definition y'anthropologue, ama definition politique. Tribu nta hantu na hamwe handitse ngo basangiye ururimi. C'est vrai, hari ibihugu ama tribu asangiye ururimi, mugahana ibihugu ama tribu adasangiye indimi. Uti nayahe? Okay, muri Bibiliya baratubwira ko hariho les 12 tribus d'Israël. Niho hantu kwanza ngira ngo jambo rya mbere tribu ryatanga gukoreshwa muri histoire de l'humanité. Les 12 tribus d'Israël. Wiyaza ko bavuga indimi zibiri? No. Mukaba bavuga ngo ni 12 tribus d'Israël. Ingene babivangura ntiwombaza, mugaje kwereka ko tribu na pas également n'est pas nécessairement ururimi. Mu Barabu, burya mu Barabu bafite ama tribu. Mugabo basavuga icyarabu. Muzobazi ibihugu by'Abarabu usanga bafite ibintu by'ama tribu, ariko basavuga icyarabu. So bijya definition ngo no kuvuga ururimi, no kuvuga ikibya byose ni nonsense ko ni byo kugerageza turaba ikintu two kwifarigiya, mugabo ikintu nyamukuru nuko muhagarika kwicana. Murageje kwicana it doesn't matter, mwitwa tribu, mwita clan, mwita etini, mwita ndagutakiye, bitwaye iki? Aha nicaye no shubwira ndiko ndabona umuhindi, ndabona umuzungu imbere, ndabona umuhindi cyangwa nasa n'ubuhindi, ndabona undi ashobora kuba ari mu Korea cyangwa Japan cyangwa cyane se ndabatandukanya. Ndabona uri muzungu, ndabona uri mu Chinese avuye mu modoka, jewe ndirabura. Abantu bafite ubwoko butandukanye n'indimi zabo ziratandukanye, mugana naco bidutwaye, pruve ko tudatemanye, pruve ko tutajyanye, pruve ko tudakumiranye. Nta wogumaza arandira ngo twese turi bamwe twavyawe na Adamu. Mbega abavukana bobo iyo batemanye ntubona ko bankana urunuka kandi bavukana mu ndimwe. Ikibazo suko umwe ari muremure undi mugufiya, umwe afite izuru undi afite irindi, umwe yitwa kundi. Ikibazo nuko dukoranira ikibi. So vyiza rero aho kugumugwaragwanya ntabatutsi bahaba, abatutu n'abatutsi byahora ama clan sociale, ubundi bwambwe girekana kwicana reka guhohoterana. C'est fini, ivyo bizoca bihera vyijanye vyo nyene. Umuntu ashatse yita umuhutu yita umututsi biramusha, we ntazoca bizobaye kugura bako. So what? Ankanga rero umuntu akavuga ngo umuhini bwa nti okay, good on you. Mwe n'umuntu ati jewe ndumumaori bwa that's fine. Mwe n'umuntu American bwa sawa cyanirenganira, nta na kimwe bigutwaye. Même chose, abasazi babahuye ati genda umuzuru nanjye n'utwasa bagati kunjane, comment kanjane. Ça ne dit rien. Nta kimwe babwiye. No mu bindi bihugu byinshi birimo amahoro, byahozemo amahoro historiquement, iyo abantu babiri bahuye baravugana, wewe uri wahe genda wahariya na hari il passe, il s'en va. Muri Amerika hari Sud bafite accent yabo bisangije, uzavuga ngo that's a southern accent, mugabo c'est pas une cause pour la discrimination cyangwa kugwanka, it's just a southern accent, end of story. Nta vyinshi bavugana birarangije. Sinzi mu biriga babona n'abaframa ukuntu babanye, mugabo bihugu vyinshi birimwo ama tribu, ama race, ama classe du genre atandukanye, ariko ugasanga bose barakundana. Tukiri kundimi kandi ku matribu, nibaza ko abari muri Amerika mumbwira, n'abari muri Australia, n'abari muri New Zealand, n'abari muri Canada, aho muri ivyo bihugu aba indigene. Aba indigene bavuga ururimi rumwe kuko ururimi rutarapfa, kandi usanga nabo nyine bafite amatribu atandukanye, mugabo amatribu ntabwo necessairement avuga indimi zitandukanye. Pas nécessairement, birashoboka mugabo pas nécessairement, waje gusanga bavuga rumwe, peut-être ama accent peut-être nta nayo. So ntihazogire umuntu aguma muri kuguma mugwana n'ibintu bitagira akamaro. Ikintu cy'akamaro ni kiri mu mutima w'umwana w'umuntu. Ibisigaye you can make it up as you want. Biratangaza abantu bavuga ngo umuhutu mumenya gute, umututsi umenya gute. I don't know, bo baramenyana. Icyo nzi nuko iyo bicana bamenyana, iyo bicana iyo bageze kugabura itiro bamenye ngene babigabura ubuti. So iyo gihe bari hypocrite, utakuvuga ngo wo mumenya gute, gacuvuga ngo ngo ducuma abatutsi batanu wamenye gute, abatutsi baratwishe, abatutsi baratwishe, babamenye gute niba gumva ko mudashaka kumenyekana. So ivyo bintu byo kudeniyana n'amafuti y'amfete uriko wiyotse ikintu ko biruko pour une raison. Sinemera kandi najya vuga ngo vyazwe n'abazungu ntibazi ijambo ry'umuhutu n'umututsi, nta kuntu babikuraho. Nivyo wacu il faut assumer, hanyuma tubane mu mahoro nkuko ayandi matribu ku isi yose, abayandi marase abanyeho mu mahoro, dimwe ahabanyeho mu mahoro. Sawa, mugira umunsi mwiza n'amahoro y'Imana. Bye bye. Cheers.